Bonjour Général Nyambare. Bonjour. Il y a plus de 36 heures, vous annonciez destituer le président Nkurunziza et prendre le pouvoir, mais vous ne contrôlez toujours pas les points stratégiques de la capitale, ni la radio, ni la présidence. Est-ce que votre action générale n'a pas échoué? J'ai pas échoué parce que j'ai exprimé mon pensée. Moi, mon objectif, je suis pas putschiste, mon objectif, c'était pas un coup d'État. Ni byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu hari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya amakuru ageze ko ariko aragarukwa ko cane amakuru tugiye kwibanda ariko aravugwa muri politike n'umutekano kuri rigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 kaze muyagezwe ko ariko aragarukwa ko cane amakuru ahambaye ariko aravugwa kubirabana n'umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bukomeye cane icuka sikiza mu butegetsi bwa CNDD FDD. General Godefroid Niyombare arashobora gukora ibitero umwanya n'umwanya kandi agakura ko ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru dufise na amakuru ahambaye General Godefroid Niyombare yoba ari ku kivi turaza kubabwira muri no nkuru twaguteguriye ukugene General Godefroid Niyombare yoba yaraganirije kinyamakuru Jeune Afrique. Turaza kubabwira byinshi cyane Niyombare yahejeje gutangaza kubijanye n'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa CNDD FDD agashiraho leta yiwe nziza ishobora gutunganya igihugu kuri ubu ngubu capfuye mu bisata nka byose. Muri ano makuru turaza kubabwira kugene Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cyane kubera ko General Godefroid Niyombare ari umugenerali ukomeye cyane kandi akaba ari umugenerali w'incabwenge ashobora gukora ibintu umwanya n'umwanya bigatungurana nkuko yari yatunguye nyine mu CPR Nkurunziza nubwo haje kubonekamwo abatovyi. Muri kano kanya turaza kubabwira kuvyo Godefroid Niyombare ariko arategura ndetse n'andi makuru menshi ariko aravugwa ku bwabo bukomeye cyane buri mu CNDD FDD dore ko ngo General Godefroid Niyombare afise soko menshi ndetse n'imbaraga nyinshi mu gisirikare c'u Burundi, haba mu iperereza nk'uwageze arirongora, haba mu gisirikare nk'uwageze arongora igisirikare c'u Burundi, ndetse akaba afise n'amasoko akomeye cane mu biro vy'umukuru w'igihugu. No kuva nyine abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu basanzwe bakorana na General Godefroid Niyombare. Niyombare kuri ubu ngubu akariwe muntu ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butinya kurusha abandi bose. Godefroid Niyombare nyine umwanya n'umwanya ashobora gukora ikintu kidasanzwe. Umuzo wa Godefroid Niyombare abarundi ngo bawiteze ko urukiza rw'u Burundi kuri ubu ngubu. Uburundi bwapfuye mu bice nka byose, uravye ukugene mu Burundi ibintu vyazambye hatamuyaga nkuba, abanyagihugu bari mu bwoba bukomeye cyane ndetse n'inzara izura inzara, nta nkuba, nta gitoro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibintu byose bisa nkaho byapfuye. Igisirikare c'u Burundi cyarasambutse kuri ubu ngubu, bamwe bariko barakivamwo bakajya kurondera ibiyede hanze, ndetse abandi bakaba barasanzariye mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu nimba ari ikintu kiraje itiro General Godefroid Niyombare ni igihugu c'u Burundi, bivanye nuko nyine abona igihugu yagwaniye kiriko kirapfa. Muri kano kanya turaza kubabwira byinshi cyane biriko biravugwa ku bari mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bari gukorana na General Godefroid Niyombare, ndetse n'ibindi byinshi cyane biriko biravugwa cyane. Turagenda turabigaruka ko rero ano makuru twabiguteguriye. Kwibutsa ko niba utarafyonda kuri s'abonner cyangwa se subscribe kuri nombonisha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ndasubiriye kubahereza kaze rero muri iri sango ry'aya makuru twaguteguriye. Kubera iki ibihangange bya CNDD FDD bitinya General Godefroid Niyombare? General Major Godefroid Niyombare ni intwazangabo yahoze mu gisirikare c'u Burundi. Niyombare yarajejwe amabanga menshi cane ahambaye y'igihugu kandi yari inshuti yakadasohoka y'umuhisi Perezida Nkurunziza. Ubucuti bwa Niyombare na Nkurunziza bwagiye gutosekara aho intwazangabo
yubahukiye guhanura perezida kutitoreza ikiringo ca gatatu. Niyombare abicishije mu ikete rigizwe n'impapuro 14 yaramuhishuriye ko yakoze ubutasi mu gihugu cose asanga ikiringo ca gatatu Nkurunziza yashaka kwiyongera kizogira ingaruka mbi kuri kazoza k'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD. Kuva ubwo Nkurunziza yaciye amubona kakagomba agira ko amubogoza mu mabanga. Ntivyatevye inyuma y'iminsi mike kw'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2015 General Major Godefroid Niyombare yatangaje ko ahiritse ubutegetsi bwa Nkurunziza. Byarangiye abayoboke ba Nkurunziza bapfubije umugambi wa Niyombare. Nkurunziza abona gutahuka amahoro mu rugendo yarimwo muri Tanzania. Kuva ubwo akagomba Niyombare yaciye ayabangira ingata i Kigali mu Rwanda nk'impunzi. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwaciye bwugara umupaka buhana n'u Rwanda muri CNDD-FDD bagasobanura ko u Rwanda rusabwa gutanga uyo yashatse gutembagaza ubutegetsi umupaka ubone kuba nyabagendwa. Nkurunziza yarinze asezera isi muri 2020 imipaka icugaye. Muri 2021 Ndayishimiye yarateye intambwe arugurura imipaka ariko n'ubundi asubira kuyugara inyuma y'igitero cakoze kandi cyemangwa n'umuharire Tabara. Benshi ntibanyuzwe n'insiguro za Evariste Ndayishimiye kuko umupaka igitero cagabwe ko n'uwo mu Gatumba Korobebe Uburundi buhana na Kongo. Ntivyumvikana ingene yaciye aja kugara urubebe Uburundi buhana n'u Rwanda kandi kuri urwo rubebe atariho habereye igitero. Ikindi cyatangaje benshi nuko leta ya Ndayishimiye yegetse icyo gitero kuri General Godefroid Niyombare mu gihe umuharire Tabara utigeze uvuga ko uri kumwe na Niyombare eka na Niyombare akaba atigeze atangaza ko ari kumwe na Tabara. Benshi babonye iyo nyifato ya Ndayishimiye nk'urupfu rw'imfane. Kubera iki muri CNDD-FDD batinya ubundi General Godefroid Niyombare yagerageje guhirika ubutegetsi bw'umisi Pierre Nkurunziza mu 2015. Amakuru adushikira nuko General Godefroid Niyombare azwi cyane na bamwe mu bahoranye mu rugamba rwa CNDD-FDD umujenerali atava kwizima. Bamuzi neza bavuga ko Niyombare ari umugabo nyamugabo, avugwa nk'umuntu ativuguruza ku ngingo kanaka kandi ashishoza cyane. Abigeze kugendana nawe bavuga ko mu mvugo ifobetse yanebagura intwaro yarimwe ya CNDD-FDD ariko atabivuga hejuru. Kuri iyi nyifato ijanye na kamere kiwe hiyongera koko yoba yari intwazangabo iciye ubwenge kandi irinda. Gutyo rero CNDD-FDD ikagira impungenge ku mabanga y'umutekano w'igihugu, azi neza cane ko yarongoye igisoda hamwe n'iperereza ry'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugahangayikishwa no kuba acumbikiwe na Kagame asanzwe ari umukeba ukomeye cyane wa Perezida Evariste Ndayishimiye kuva Ndayishimiye yakijandika mu ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara ziriko zirahuza Jorobert Chayo mu 2023 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa FARDC igisoda ca Kongo harimo nyine n'ingabo z'u Burundi. Hakiyongera ko mu rw'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda hamwe izo ngizo ziriko ziraca ku biti no ku mabuye kugira ngo zikure ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Icuka kibi rero hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari aho ngaho gihera. Nivyo bituma muri CNDD-FDD babona Niyombare
nk'uriko amena amabanga yose u Rwanda rwifuza ku Burundi, narirya ko iyo ntwazangabo ifise amasoko menshi bakivugana mu nzego z'igisirikare, igipolisi, igendereza hamwe n'abategetsi bakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, mu bushikiranganji be no mu buserukizi mu makungu. Ico abantu benshi batazi, Niyombare amaze igihe kirekire cababa imyaka 9 ari mu gacerere, aheruka kumvikana irya nyuma igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Hano yasobanuye uko kudeta yapfuvye n'ingene ategekanya kubandanya urugamba. Yarahishuye ko ategerezwa gufata inzira y'ishamba kugira ngo yomore ubutegetsi bw'umisi Pierre Nkurunziza, ariko nta gitero na kimwe arigera agaba ngo acemange, kandi nta n'umuhari urigera utangaza ko bari kumwe na General Godefroid Niyombare. Tukaba twabwira yuko ico bikoze mu ntambara birakekwa ko afise umuhari witwa Forebu, Force Républicaine du Burundi, woba ufise ibirindiro muri Congo. Aya makuru ahari nuko bimaze gushika Niyombare wenyine ubwiwe agaha umubonano intumwa za Perezida Evariste Ndayishimiye i Kigali. Ubwo nyine Ndayishimiye yakoreza intumwa i Kigali kugira ngo babonane na Niyombare, bakaba barabonanye. Hano bamwe mu bihwezi biriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi baragira bati ntidushobora gutera ivyatsi umugambi wo guhirika ubutegetsi wo muri 2015. Tubona Niyombare nk'umukunda gihugu yashaka gushira igihugu ku murongo kuko cari mu mayira abiri. Byongeye ivyo yari yahanuye Perezida Nkurunziza byose byarabaye. Kiringo ca gatatu carakwegeye amahano igihugu, haba mu by'ubutunzi, politike hamwe n'ikibano. Ni ngaha dufatira mu kwemanga ko rirya hirikwa iyo rikunda ryari kurinda ibyago byinshi igihugu kirimwo iki gihe. Ntituvuze ko dushigikiye ibikorwa bibi byo guhirika ubutegetsi, ariko hariho ibihe igihugu kibamwo guhirika ubutegetsi bikaba urukiza kuri kazoza k'igihugu na bene cyo. General Godefroid Niyombare aho uri, bamwe mu babona intsinzi ndetse n'abashaka impinduka, turaguteye intege. Amakuru dufise dukura muri bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi masoko menshi mu Burundi aravuga yuko Niyombare nubwo ari mu gacere ataja mu binyamakuru ngo avuge, ariko abagomba kuvugana nabo baravugana. Amakuru adushikira nuko na Ndayishimiye ubwiwe barivuganira ku telefone ndetse n'abandi ba generali, ariko hakabura nyine ivyo bumvikanye ko ntibishirwe mu ngiro. Amakuru dufise nuko General Godefroid Niyombare yahaye akarengwa yuko agomba kubohora u Burundi busa nkaho bwazingamitswe n'akarwi kamwe kahoze gashigikiye Perezida Nkurunziza. Ako karwi akaba ariko katabona kumwe ibintu na General Godefroid Niyombare. Ako karwi akaba ariko kanapfukamye mu nda Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe baribaza nimba General Godefroid Niyombare nimba nagaruka mu Burundi azoba ashigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye canke azaba ari umwansi wiwe. Amakuru adushikira nuko bivuganira umwanya ku mwanya, ariko ico bariko barapanga nta wakimenya. Bamwe n'abandi babona yuko ngo politike ikinwa kwinshi, General Godefroid Niyombare ashobora gutungurana kandi akaza mu mahoro, bamwe mu gihe bari bizeye yuko azaza arwana. Ngaho duce dusozera ibyo bigeze ko byariko biragarukwa ko cane irya nino. Mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka mu kandi turaza no kubabwira ibindi bishasha bizaba bigeze ko. Ibyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.